Turabaramukije mwebwe mwese muko dukurikira kumbonesha kure Heritage twongera tubaye ikaze muri ano makuru yaranze n'undwi twaraye turangije nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibimenyesha makuru bine nivyo vyahawe uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro. Byinshi muraza kwibarirwa muri ano makuru. Umuririmbyi David Nduwimana inyuma y'imyaka 10 ari mu gihugu ca Australia yatahutse i Burundi bishasha bazaniye turaza kwibamenyesha muri ano makuru. Ngizo ingingo nkuru twabateguriye mu mwanya idonido. Nongeye kubaha ikaze muri ano makuru. Ibimenyesha makuru bine vyarahawe uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro mu Burundi nkuko bivugwa na Vestine Nahimana arongoye urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense. Ivyo bimenyesha makuru ngo bigiye gufasha mu guteza imbere uturere bizokoreramo. Reka tumukurikire. Kinyamakuru citwa Agaseke FM. Ico kinyamakuru gikorera mu Ruyigi. Kikaba carakwije vyangombwa kuva mbere maze twaragihaye uruhusha rw'agateganyo amukurindira ko dukorana kuri uno munsi kubera kuko ntivyari vyadukundiye ko tubemerera tubanje gukorana bivanye n'imvo zitatuvuyeko. Ico rero kwari kwemeza gusa muri iyi nama nkuko amategeko abisaba ariko cari caremerewe. Twemereye kandi ikinyamakuru citwa Tera Imbere FM kigiye gukorera Igitega. Naco twemereye kandi ikinyamakuru citwa Shima FM kigiye gukorera mu Rumonge. Twemereye kandi ikinyamakuru citwa Inamujandi FM kigiye gukorera mu Cibitoke. Ivyo binyamakuru vyose rero uko ari bine twavyemereye kubera iki? Uretse ko twihweje neza tukabona ko bikwije ibisabwa n'amategeko, vyaduhaye akanya keza ko kuvyemerera kuko vyashoboye kumva ko bikwiye kugenda kwegera umwene gihugu. Nkuko muvyumva nta kinyamakuru na kimwe kiri hano i Bujumbura. Mwumvise Ruyigi, Igitega, Rumonge na Cibitoke. Twihweje rero ivyo badushikirije bashaka gukorera n'umwene gihugu sinobivugira ngaha ko ni birebire ariko ni vyiza cane. Nico gituma twabemereye tukaba tugiriye ko tunabakeje tubifuriza gutera imbere nk'umuzinga. Inyuma y'imyaka 10 umuririmbyi David Nduwimana aba mu gihugu ca Australia ku munsi wa kabiri niho yatahuka mu gisagara ca Bujumbura akaba azanywe n'ibiteramo bibiri bigiye kuba mu kwezi kwa gatandatu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yavuze ko biteze abantu bazokirizwa muri ivyo biteramo kandi ko hari n'ibindi bikorwa bazokora inyuma yavyo. Reka tumukurikire. Après concert kintu cambere twiteze kubona n'abantu bakizwa. Tushaka abantu bakizwe, abantu bamenye Yesu, abantu bature bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Dushaka kubona abantu bakira, abantu babohoka. Iyo ni kintu n'amasengera misi yose kandi nabonye Imana ibikora mu biteramo. Apana rero ngo ibyo wacu tuvuga ni Kirundi, uvuga n'icyongereza utavuze uvuga ukagenda hajya nta kintu kigoye nko kuririmba canke kurongora indirimbo mu kirimi kitari ciwawe. Ni kintu cyambere kigoye, ariko nimba Imana ishaka kudukoresha mu birimi bitari by'iwacu abantu bagakira, abantu bakakira Yesu, abantu bakaronka guhishurirwa Kristo. Rero ni wa Yesu ni tukiye kuzana cyangwa abantu bakira ico kintu mu buryo bw'umwuka, amabuye mu mubiri naho abafise ibitandukanye nibaza ko kizo ari gihe cyo kwiga ikintu gishasha. Umuntu aze mu mutima wo kwitega, bana mutima wo kurorera no kuraba, ariko ndazi ko ubuzoza wese yiteze guhura na Kristo. I'm telling you, Yesu azoba ari hake live. Ico dakizi bema kuko turagendana nawe mu buzima bwacu ari kumwe natwe. Cyabibaza ibihumbi bingahe duri hano hamwe umuntu afise Yesu wiwe tuze kumupartage. Iyi ni intango y'ibindi bintu byiza bigiye kuba kuko nta n'imyaka 10 izosubira kubaho nagarutse iwacu. Twateko tuvuga si concert gusa, ari byinshi cyane dushaka gukora iwacu. Abantu barenga ibihumbi 2 nibo bitavye igiteramo Integrity Gospel Concert caraye kibereye kuri Camp Kigali mu gihugu c'u Rwanda.
Ico giteramo categuwe n'umuririmbyi Alexis Dusabe kikaba citabwe na Apotre Apollinaire Habonimana ari kumwe n'umugwi Shemeza Music, David Nduwimana na Aime Uwimana. Aha no tugarukije amakuru twabateguriye naho butaha.